Shalom shalom ni Apotre Kevin Sibomana ndabakiri hano kuri televiziyo yanyu ubugingo busagutse nize neza ko mumeze neza kandi Imana irushije kubazigama kubarinda no kubagirira neza rero uyu munsi tubazaniye ibidasanzwe ariko imbere yuko twinjira mu kiganiro maze ndagusabe ukore subscribe canke sabone nimba ufise telefone yawe canke imashini yawe iri configure mu gifaransa ugire sabone hama nyuma yaho ongera uklike kuri ako gakengere ucubona kugira ngo uzoze urabona ibiganiro tugenda tubashikiriza ubu wa mbere kubona video zacu shashe rero turabakiriye ubwira kandi zeneze nakikanya ko tugiye kugirana ibihe vyiza. Yesu ashimwe cyane. Amen amen. Ego urashobora kutwidondora ukabwira bari kwadukurikirana muri bande? Nitwa Niyonkunda Donavine benshi banzi ku izina rya Mama Brenda ndubatse bifite abana babiri. Ego Brenda niwe mfura canke n'umuhererezi bose n'abahungu canke bose n'abakobwa? Brenda niwe mfura. Ego ariwe nitirirwa. Ego undi n'umuhungu yitwa Florian. Ego Imana guhezegere cyane. Turakwakiriye hano muri televiziyo yacu ubugingo busagutse. Murakoze cyane. Mama Brenda arakijijwe arazi Yesu bimeze gutashaka kubwira bakwadukurikirana? Ego ndazi Yesu naramumenye ndashima Imana ko yangiriye neza. Ego musengera mu ishengero irihe? Sengera mu ishengero rya Serge. Ego iri muri Kinanira 4. Ego turongeye kukwakira ubwira kandi Mama Brenda turashaka utubwire gatoya nigiki Yesu yakoreye ubuzima bwawe? Yesu yangiriye neza nkoreye ibintu byinshi ntashobora kuvugira ngaha kuri micro ariko ndashaka kuvuga bike byakoze ku mutima wanje. Ego kuva ndamumenye kuva menye Yesu nagiriwe neza mu bugingo bwanje. Yarangiriye neza jewe sinohera mu mavuko yanje sinohera nkibaho kuko yanyitwararitse ntaramumenya ariko aho maze kumumenya ndashanga shingira intahe Yesu kuvyo yankoreye. Jewe mpereye nkuze nubatse niho nubatse ntarakira umwami Yesu. Ndi umuntu nk'abandi ndi umukristo asenga nk'abandi. Ariko mu nyuma ndagira ikibazo gisanzwe c'ubugwayi ariko kome ntarinzi Yesu muri jewe kome ntarinzi Yesu cyari mu bugingo bwanje bimpa kwihebura bimpa kwiheba nukuri byarangoye kwakira ubwo bugwayi. Ushaka kutubwira gatoya wagwaye iki wagize ikibazo ikiye? Nshitse mu rugo Imana yarangiriye neza irampezagira. Ndavyara umwana wa mbere ndamuvyara neza. Yongereranya umwana wa kabiri ndamuvyara. Mugabo navyaye naragwaye ingwara ya diabete. Ntiwari usanzwe uyigwaye wayigwaye bizarana n'iyo mbanyi? Ego yaje ari diabete izanywe no kwibungenga. Sinari nsanzwe ngwaye. Mugabo mu nyuma sinabimenye nibungenzi iyo nda ntavyo nigeze menya. Nagiye kubimenya navyaye. Niho byakomeye umunsi umwe ndi mwijoro umwana nari yaramaze nka 2 semaines. Hama ndiko ndonsa umwana ndiko ndaraba n'amakuru mu Kirundi. Niho nahuma nja mbona ndahuma. Kubona numva biraheze. Ndahamagara ndavuga nti mutora umwana je simbona. Barambwiye ati ntubona gute kandi ntisimbona je simbona. Ariko ico gihe sinari nzi ko iyo ngwara ihari kuko mu gihe ico gihe cyose nibungenga barapimye ariko ntayo bigeze bantora. Niho rero mu nyuma mfashe nuko gutabona turagenda kwa muganga. Tugiye kwa muganga baragira ama examen yose niho bapimiye glycemie ya diabete basanga afise ibipimo vyinshi cyane. Basanze afise ibipimo 23. Umuntu asanzwe afise ibipimo kuva ku bipimo 4 gushika ku bipimo 6. Byari byinshi cyane. Ego cyane je nafise ibipimo 23. Ubwo rero niho cyo gituma urumva no guhuma byabaye ngombwa ngo mpume. Ariko citse kwa muganga baramvura muganga aramvura. Aramvura hama ndataha
ndasubira ndakanura ndasubira la vie iragaruka ego niho rero maze kwakira iyo nkuru bamaze kumbwira bati urafise diabete utegereza kwitwara kunuku nukuri naragize igikomere cyane ku mutima birananira kuyakira birambere igikomere mu mutima wanje numva umengo ubugingo buraheze sinavyumva bakubwiye amakuru nyene ya diabete urumva wihebuye naravuye nafise n'ibiro 90 nari navyo mfise ibiro 90 ndava ku biro 90 ngira ibiro 53 yego nataye ico gihe ibiro 47 byari byinshi cyane ibiro 37 yego ku buryo abantu bahora bapinga bagapinga babazanya ngo urya ni naka ni nani mukanaka ntibamenye ko ingene bakumenyereye kubera ingene bari bamenyereye bagapinga bakaza bakambaza ati uri mukanaka nkababwira yego n'umudi bapinze bibaza ngo ni mutoyi wanje ndagenda ndakuri ndonda cyane mugabo rero bintera kwihebura cyane kwihebura ku buryo nashitse kure ico gihe nta Yesu narinzi muri jewe ntaki nukuri nta kiremesha muri jewe nyene numva nyene ari je niremesha niha ibinyishu nibaza ibibazo nongera niha inyishu na satani aho hantu arahagarara cyane arahagaraka kuzanira ivyimvira ibi nibi akakubwira ibi nibi kugiye gupfa ugiye gutabana ku ngoyi nukuri naragize igikomere cyane mu mutima kubona nyene ubwawe bwaheze abana ugiye kubasiga ego narabona nti ururiyo yangiye kurusiga uyu mwana ngiye kurusiga none ivyo vyategwa ni kugira ucubona bakubwiye kugwa diabete ucubona urupfu harani makuru wari ufise hari abandi bantu wari uzi babarishwe niyo diabete byagenze gute kugira ngo ucubona nyene kugiye gupfa uce wihebura nyene bakubwiye iyo nkuru urumva ugiye kwa muganga aragusigurira ububi bw'iyo ngwara akakubwira ububi bwayo kandi n'abandi bose barakubwira ububi bw'iyo ngwara kandi nawe ubwawe ukaraba uvuye ku biro 90 ugiye ku biro 53 ukabona ko ari urupfu kandi utagira Yesu kuremesha satani nawe arahakorera nuko rero yarankoreye ko satani n'ukuri arankorera ko ndihebura ku buryo nashitse kuri stade ikomeye gose je narihebuye hamu bigendana mu mutima ata muntu ushaka kubibwira ndabona ko nzopfa nyene nzopfa ndanitegurira urupfu ko nzopfa yego sinzovyibagira umunsi umwe naragiye mu mangazini ndatora amahera ndagura imvutano nziza ndagura n'ishuka nziza ndakoresha n'ifoto nziza iyo foto yari yabazoshira ku munsi napfuye navuga nti iyi foto kubera navuye ku biro 90 nkaja ku biro 53 na foto ifoto nziza donc ntaronda gose kugira ngo ntibazobone ko nari nonze cyane ndagira ifoto nziza bazoshirira ko kumva yanje ndagura n'ishuka nziza bazompambamo ndagura n'ivutano nziza bazonyambika ivyo byose umugabo yarabizi havyo yarazi byari banga ryanje kwari kwihebura mugabo sinabigize ibanga ndabiguze narifise umugenzi narifise umuberseur twarakundana yego cyane twarakundana kandi Imana imuhezagere n'ubu turakundana ndamukunda niwe nabibwiye ndamubwira nti jewe nzopfa urabona ukuntu bimeze ndamusipiriya ndamusaba nti uzonderera umwana uzonderera abana ndamwereka fofo uwo Florian wanje ndamubwira nti uzonkundira umwana gusumba abandi bose ni naba nkiriho ndamubwira nti ninapfa uzonyambika zijya mvutano ntimwivarize ndafise ishuka uzotore hari ishuka muzonfuka napfuye ndafise n'ifoto ndayimwereka yarababaye cyane mubwo ivyo byose Jesse nawe bwamenye ico gihe nawe yabigize ibanga nawe arabigira ibanga oya ntiyayimubwiye ntiyabibwira na musaza wanje kuko yacabona ati yihebuye koko yego mugabo ndaba ngaho hamu uba ngaho utazi Imana utagira nikikuremesha mu mutima ugira ivyimviro bipfuye nkuko nyene urumva ko nayo imaze kwipanga ingene bizogenda ndayimubwira arababara arambwira ati suko bigenda hari nukuri turakwiye gusenga Imana ifo gusenga Imana izogukiza kandi uzobaho sinavyumva ko nobaho nyene ntavyo numva kuko byari bigoye kwemera ico gihe nukuri ivyizigiro by'ubuzima ntavyo nari mfise ariko rero igihe kimwe Yesu angirira neza ari wanyiyeretse je nta muntu yambwiye ubutumwa narakijije kandi ata muntu yambwiriye ubutumwa byagenze gute jewe muri uko kwihebura nyene
uko kumva nyene ibintu byose ubigira by'iwa kuko mu bisanzwe je nakuze ndipfuvye turi impfuvye rero kumva warumva nyene ufise n'ibikomere by'ubupfuvye ukavuga uti abana banje babaye impfuvye nkanje urumva wowe ufise n'ibintu wibikamo kenshi igihe kimwe mugabo muri ico gihe nyene ngwaye navyaye norohewe muri iyo periode nyene hari nk'umugenzi wanje yavyaye yibarutse yaba mu Ngagara hama nja kumuramutsa ni umugambi wo kuja kumuramutsa mu Ngagara rero nariko ndakubwira ingene Yesu yangendeye ingene namenye Yesu ko atawambwirije n'ubutumwa ngiye mu Ngagara yaba muri quartier 3 jewe nca caje imbere ya Bomberge Eglise de Bomberge hajya basengera kera yego ndenganye numva bari kwavuga ubutumwa hari dimanche je no gusenga ntavyo nakora cyane reka nari narihebuye telemake numva ivyo bintu byo gusenga kudasenga byari byatewe no kukwihebura ego kuko kenshi urumva n'umushinga ntaye yarambwiye ati tuje gusenga arasenga no mu katolike no kuri asenga yego yaranambwira tuje gusenga kenshi atanyemereye ko nsororera sinagenda atangurira brochette siraja gusenga ibyo tubimenyereye ku bagabo arababwira abagore hariho nigeze kumva mbwira ko kugira umugabo we waze gusenga ari uko mwemera ko amugurira icupa ry'ikiyeri canke ya musteri nawe nuko byari bimeze naramubwira nti urangura brochette tuvuye gusenga wakundaye warakunya amagose yagize hajya inyuma y'isoko gusa akambwira ati ego tugende ndakugurira ariko kenshi naragenda nkinjira ngahengera ariko arasenga gaca nta kaja kurindira imisi sohotse nkagereranya nkayumviriza mu radio ngacanza kwamutegera imbere isengero kugira ngo ureboshe rero ivyo gusenga ntivyari kirenga kuri jewe yego mu nyuma rero ngiye kuraba uwo mugenzi wanje mu Ngagara caca imbere ya Bomberge sanga bari kwavuga ubutumwa ndahagarara numva hari umudamu ariko aravuga ubutumwa ni umudamu ubu n'umupasiteri ni madamu Aline ubu n'umupasiteri aravuga numva ariko ashinga intaye yuko yakijije afite imyaka 13 ca ndahagarara mpagaze nanka kwinjira nca ahantu hari igiti cy'umwembe hariho ni container badandaza amafana cyangwa urifana ca nicara musi ico giti cy'container ca ndumviriza aravuga arashinga intahe aravuga ingene yakijije afite imyaka 13 aravuga ingene atarafise umunezero aravuga ibintu byinshi numva birankozeko ca ndatasi ninjiye muri iryo shengero ca ndabandanya kora uwo mugenzi wanje yibarutse shitseyo nawe turaganira arampa mukuru ambwira ngo yarakijijwe ivyo ndabigira ibanga ca ndataha dimanche kwirikira numva shaka gusenga ca nditora ndagenda kuri katedrale ndagenda gusenga shitse ndicara nk'iminota nka 15 ca ndasohoka numva shaka kuja hamwe mu Ngagara ca ndagenda kuri bus za Ngagara kuko binjira saa 4 ca nurira bus ca ngenda mu Ngagara kuri Bomberge navuye nakiri umwami Yesu amen aho rero niho numvise numva ubuzima burahindutse muri jewe numva hari ikintu gitanguye kuza muri jewe morale iratanguye kumota numva sense y'ubuzima iratanguye kubaho naho nyene baranyakirana neza barakira neza baratangura kwiga ijambo ry'Imana ndiga naho nagiye ndakirira naho nagiye ndumva yuko ubuzima bufise agaciro kuri jewe naho nagiye ndabona ko ndiga ko Yesu akiza barambwira ko Yesu akiza nkavyumva nije uwo vyizera ngira byo naje byombako yego naho rero niho nakirira umwami Yesu mu Ngagara rero nakirira umwami Yesu bya bintu byose biri mu mutima bimwe byo gupfa bya mashuka zambutano bya mafoto numva nyene ntibigifisa agaciro numva nyene ubuzima buratanguye kuzanwa muri jewe numva no kuri ndanezerewe numva nezerewe no kubaho imyaka irabaye umwana arakuze ndabona ko nanje ubuzima buhari yego mu nyuma rero nanje ubuzima buhari niho numvise numva no vyara umwana wa gatatu yego mu nyuma rero narasamye inda igira gatatu ariko aho dusubiye inyuma gatoya ivyizigiro maze kugaruka amahoro araje mu mutima kubera ko wafashe ingingo yo kwakira umwami Yesu mu buzima bwawe uratumwe mu buzima bwawe bwahindutse umugabo wawe wahavuye mubwira bya ya mashuka na ya foto ko nyene barakuritegurira gupfa waramushingiye intahe
oya umugabo wanje iryo banga ntacyo namubariye ntavyo nabibwiye mu berser gusa wa wundi wari warabariye umugabo wanje nkijijwe yego yaranezerewe cyane yego yaranezerewe cyane yarabonye nuko nanje mfise ibyizigiro by'ubuzima yarabonye ko ari cyahindutse yarabonye ko hari cyahindutse kuko yarabona umengo kuko naramubwira kenshi hagiye umuntu muri ko baraganira haraho cisha mukavuga uti je nta buzima ntabara ukavuga ibintu bifuye nye turaraba abo bana je byanje ibintu nukuri ntavyo we ntigera kwereka ko yihebuye ntiyigeze anyereka ko yihebuye oya gusa nkijijwe yaranezerewe yaransunikira kugira kugusenga twiga lundi vendredi yarananyibutsa ati uribuka uje kwiga uribuka uje yari yabonye ko ari cabaye kuva yego yari yabonye ko hari cahindutse muri jewe yego hanyuma warugeze uti ubuzima numva buragarutse numva no kurikiza Florian wari kuratubwira yego numva ubuzima buragarutse numva nyene gupfa biraheze mengo ntabizobaho gupfa no kubaho naragiye ndiga yuko tutazopfa tuzobaho kugira ngo twamamaze Kristo yego umuntu azopfa hageze yego umuntu azopfa hageze gihe Imana mushinga kigeze niho nasama inda igira gatatu yego nasama inda igira gatatu nukuri Imana ingirira neza ibintu vyinda byarangora ariko ico gihe nta cangoye yego nayitwaye neza birekoye ntavyo bisanzwe nk'abandi bose yego ariko hageze muri nko mu mezi 8 ntangura kubona ibintu bihindutse nari mfise imbanyi nini nkabona imbanyi guma iba nini cyane muganga agenda kwa muganga nakubwiye ko bari bantoye diabete barankwirikirana neza cyane bakabona ibipimo ni sawa bakanshira ku muti barashira ku muti taguma ngaho rero ku mezi nko 8 nyene hari hasigaye igihe nibaruke inda iraba nini cyane gose hama haragera igihe rero ndagenda kwa muganga ku muganga bijeje ku gynécologue giye vraiment arambona aravuga ati kuri munini ko nini gose yo aravuga ati turavuga tufise umwana munini ati rero ko ari munini reka tuzokugire césarienne tumukureyo ni munini arakwije ibiro Ahmed cyenda ntihari bwa oya hari nk'amezi 8 arengako yego gato arengako nka une semaine gutyo acarashira kuri programme nashira kuri rendez-vous ati uzoze mardi tugire césarienne mu gitondo tuzoburenga isaha 2 z'igitondo mu gitondo ncanata mugabo haca haba contretemps haca muri iyo semaine haca haba ikonji ry'aba musulman hariho ikonji aba musulman bari bafunguruye haca haba ikonji biba ngombwa yuko le rendez-vous iba au porte bashira ku indi tariki bo ntihaba mardi urumva ko haciye hacamo isomene imbanyi ikomeza ibandi gose ku buryo jewe ahantu nicara mu gitondo ata muntu arenganye ngo nkwege canke mvyure je sinahava n'umushinga ntaye asize njyamye mu ntebe yagaruka nkijyamye hahandi nyene nukuri yari imbanyi nini yego mugabo nkumva ni bisanzwe nkumva ni ivyimbanyi nta no maririmwo no muganga yambwiye ko atakibazo azongera césarienne mugabo rero urumva ko haciye haba contretemps ni mu nyuma aca asubira ambwira ati uzoze mardi nta kibazo haciyemwe une semaine buca rero nja kwibaruka mu ijoro nikanguye sanga ibise numva ibise hajya igihe cyo kwibaruka cy'umuvyeyi numva ibise byinshi ndavuga nti ko bimeze uko ni sawa bukeye mu gitondo buraca turoga nukuri tuca turagenda kwa muganga giye kwa muganga shitse saa 2 tuhahurira na nyamuganga arambwira ati uri kubise ntego ndi kubise bati ko ari kubise reka turabe turashika kwa muganga nyene ndaja kubise mugabo n'ukuri imbanyi igera nka hariya yari nini yaca yari nini hama ndagerageza ibise ndashitse saa 2 z'igitondo saa 4 saa 6 saa 8 ibise kwa kundi nyene atagihinduka nukuri aho hantu narahababariye cyane ku bavyeyi bibaruka
ibise birababaza umwanya munini ariko rero nko mu masaa 10 yo ku mugoroba ibise bica birahera saa 10 zo ku mugoroba aho washitse yo mu gatondo saa 2 ibise bica birahera biheze n'itiro rica riramfata nca ndasinzira mugabo baravuga ati umuntu asinzira ariko ibise ntibishoboka baca barangirira ecography yego bangire ecography basanga umwana yapfuye yamaze gupfira mu nda amaze gupfira mu nda nyene uravyumva iyo nkuru ntiyari iryoshe yari babaje nyene mugabo umuganga aranyegera arambwira ati wihangane ati ntaco tugerageze uyu umwana apfeyo ati ntaco emwe naragerageje kuva iyo saa 10 gerageza kwibaruka normalement ndaja kubise ibise nukuri ukubabaraho kugera narababaye ndababara cyane ariko nko mu ma 18h aho darantre tangira no kubwira abantu bose ibitaro urumva nyene byari bikomeye hari uruhagarara induru urumva mugabo abaganga bose urumva bamwe bafasha amaguru abandi byari ibintu biteye ubwoba mugabo jewe numva ko ari muri daro objectif yo kusova nyene bikunde uwo mwana apfe narakoze ibyo ashobora byose mugabo biranga hama nka 18h umwana niho yaza yarasokorotse mugabo avana y'umutwe hama ashitse ngaha mu izosi arabana biranka ko arengana byase ko arengana rero je naherutse ibyo naherutse bace baca kungira césarienne umwana yamaze gusohoka ego kubera je nagiye muri césarienne umwana naramwumva naramukora ko nka narakoze ku mutwe n'amatwi n'imishatsi ndamwumva muga kubera yari munini yari umwana munini yari umwana apima ibiro 6 ibiro 6 ego yari munini yashitse ngaha carabana banye rero naherutse ivyo je bacoja kugira césarienne ego rero ico gihe rero nongeye kubona Imana ubugira kandi ego nongeye kubona ugukora ku Imana vyongereje bimwe vya mbere nari nsanganye mu mutima nongera kubona Imana ingiriye neza urumva vyabaye birebire bangire césarienne birumva baragira ibikurikira hama naragiye muri koma mugabo ndarapfuyeyo ndapfa muri koma sanga ibiba vyarabaye nyene uwo waramenye igihe wamaze muri yo koma namaze 2 jours muri koma eko mu nyuma ndaropre na connaissance ndasubira ndabaho ico gihe nabonye ukuboko kw'Imana kuko vyari bigoye ndakubwiye ingene uwo mwana nukuri ni hamwe nko sinzi nuko ngira ntimuzi imyumbati hari gihe wumva ingene mumengo bavunye ikijumbu canke bavunye umwumbati bawukura mu kuzimu niko umengo bari babigize numva ari ikintu gikocotse kuko nubise gikocotse numva ndaruhutse kuko wari umutwe nyene usohotse ego rumva rero mu nyuma ico gihe naragwaye cyane urumva niyo diabete niyo stress congera kuduga cyane rero ndahakomerekera muri ivyo bitaro urumva ko deja byabaye birebire nikangura nsanga hari urusaku rwinshi mu bitaro bavuga ibintu byinshi nkavyumva nkabona abantu baza kundunguruka nkabona abafirmiere baje nk'abatanu banyerekana wumva bavuga iki numva bavuga nyene ngo urumva cyari gitangara umugore yavyaye ibiro 6 ibiro 6 ukandi ngo ntawo urumva baravuga ibintu nyene bifuye numva nyene nari ntangaje nyene umugore umwana w'ibiro 6 abari munini nanje naramonye ku ifoto nabona ari umwana w'amezi 3 ntawe nabonye gutya ariko naramonye ku ifoto rero nongera gukomereka ubugira kandi
ukomereka ko rubonye iyo foto y'umwana oya nakomeretse ukuntu abantu baza kundaba mu bitaro bashengerera bamvuga aba infirmière surtout n'aba travailleuse bajya bakora mu bitaro bavuga amajambo menshi nyene umuntu atavugira ngaha kuri micro yego muga nkumva biranteye nanje nkumva ahantu hose ndaboshe nkumva ahantu hose ndatekeye kuko urumva bangire césarienne nongera mba navyaye par voie basse hose kwari gutekera nari imboshe numva ntatahura ivyo ari byo ariko mu nyuma rero numva niho nako ndavuga ko nabonye ikiganza c'Imana numva mvuye muri iyo koma barambwira nyene ko vyagenze bari banandiriye umwana ntibanamuhamba mugabo mu nyuma barabisaba ndabibemerera barakora ibikurikira ariko nguma ngaho nukuri muri uko rero urumva aho nari naramenye Yesu nkabwira Imana n'Imana none ibintu byaje gutega amana nkumva nyene ndazazana mu mutima numva sibe kugira kagahinda kambere urumva ugwaye wabuze baza kugushengerera ngo umengo nyene birateye isoro numva nyene ni ikintu Imana yonkorera naragwaye cyane kandi diabete yaciduga nawe stress naragwaye gose ariko Imana yongera kunkiza amen yongera kunkiza ndagenda muhira muri ako gahinda kenshi muri uko kwiyumvira kwinshi uburi nyisho urumva nubwiye urumva naho umushinga ntaye namubwira ntije numva gutya cevuga nyene yagerageza kuguhoyahoya kuremesha mugabo yakuremesha mu maso ntiyakuremesha mu mutima igihe kimwe rero Yesu arangenderera je nari umuntu ibintu byo kuvuga ngo Yesu ngo Imana iravuga ngo Imana yambwiye ngo naranabipinga cyane avuga Imana ivuga gute nukuri igihe kimwe muri iyo détresse muri uko kubabara muri ako gahinda Imana irangenderera numva ijwi uwo musi narasimbye ndyamye ku gitanda simbira hasi sinatahura umuntu abimbwiye neraguze umuntu yoba bivuze uwo muntu nindambwiye gutyo numva ijwi rimbwira ngo nzogukiza mu buryo butangaje ngo nzogukiza nawe uzoshingira intahe ngo kandi abazokumva iyo ntahe ngo bazoshima izina ryanje yego numva Imana imbwira ngo nzoguhezagira ngo nzoguhezagira ndumva nyene amajwi ndakanguka mugabo ko nari ngwaye diabete navuga nti Imana kwivuze ko izonkiza hama bazovyumva bazokwiha bazomenya ko ari Imana ikora niko narinzi Imana imbwiye ngo izompezagira numva ko izompa amasi ubukurikira yego ndavyakira kuko nari maze kumenya Yesu nari maze no kumenya gusenga nari maze no kumenya Imana icarico ndavyakira ndabigumana nayo irambwira iti uzonshingira intahe yego ngo kandi ngo intahe yawe abazoyumva ngo kwisi yose je rero sinavyumva ingene je noja gushinga intahe kwisi yose muganda bitahuye no munsi nimu no munsi ndiko mvugira ngaha kuri televiziyo yacu nisi yose iri kwiranyumva rero Imana ihabwe icubahiro kubona ndabishoje yego mwe muri ko muradukurikirana murumva ivy'Imana akoreye uno mufasoni mwumvise uburyo yihebuye ariko amaze kwakira Yesu mu bugingo bw'iwiwe ivyizigiro bikagaruka ubuzima bukagaruka mwumva mu nyuma ibyabaye ingene yasuye kugira ikindi kibazo kindi abura umwana murumva ivy'Imana mukoreye ijwi ryaramubwiye ko Imana izomukiza hanyuma nawe akayishingira intahe nibi uyu munsi turimo ariko arashitsa ico Imana yamubwiye nawe uri kuradukurikirana kumbure hari icyo Imana akora ubuzima bw'iwawe igituma Imana bigukorera ni kugira ngo nawe ushingire intahe kugira ngo amahanga yose amenye ko mwijuru hari Imana kandi Imana idashobora kwirengagiza umuntu wayo rero reka twongere dusubire tumubaze Imana imaze kubwira ko izogukiza ikaguhezagira mbega yoba yarabikoze havuye gukiza yaguhezagiye gute byoba byagenze gute ego Imana rero imbwiye ngo
nyene nguzonkiza nguzonshingira intahe ngo nzoguhezagira numva nyene ndabirindira yego ndaca ngaho ndabirindira ndavuga nti ivyo arivyo vyose jewe ubu ninasubira gusama nzosama amahasa nivyo niyumvira diabete nari nzi ko Imana izoyinkiza n'amasezerano menshi nkagenda ndayaronka mu nyuma narakomeje ariko ndaba mu Mana cane ndasenga gose nsenze ivyo vyose agahinda igendera iragakiza rero Imana imbwiye ngo izonkiza yarabikoze ntivyahereye ngaho je kenshi ndakunda kuvuga ngo ndahantu Imana ikorera mu vyerekeye gukiza ndahantu Imana ikorera mu vyerekeye gukiza iyo bavuga ngo Imana irakiza ikiza kubigaragaza kuri wewe ikiza kubingaragaza yarongeye irankiza ubugira kandi yego nagiye kubimenya ari uko ibikoze narongeye ndagwara ubugira kandi ndagwara ingwara iteye ubwoba yego ndagwara ingwara iteye ubwoba koko ari Imana yonyene yari kuyikiza kamwana w'umuntu yoyikiza ingwara iteye ubwoba musha kutubwira ingwara yari iyihe nagwaye tumeur yo mu mutwe yego avuze ngo yagwaye tumeur yo mu mutwe tumeur yo mu mutwe reka twumve ico Imana mukoreye vyagenze gute naragwaye donc bigitangura ingwara namene ku mutwe nk'abantu bumva menetse umutwe ariko namaze igihe kinini mene ku mutwe namaze nk'umwaka wose menetse umutwe ngwaye umutwe nkama kwa muganga ngira nama kwa muganga uno munsi ampaye kinini kica umutwe akaramforosa nararyama menetse umutwe nkavyuka menetse umutwe nkirirwa menetse umutwe nkaryama menetse umutwe nkongera nkaryama bwari ubuzima bwo kumenetse umutwe umwanya wose yego birateba muganga aravuga ati ntibishoboka reka turondere igituma impamvu yego mugari igihe kimwe naragwaye ndaja mu bitaro bugira kandi ndagwara cane ndaja mu bitaro ndamarayo nk'ukwezi maze ukwezi arantuma scanner aravuga ati reka turabe igituma uyu mutwe ugumeneka ndagirisha scanner ino ngirishije scanner ino baravuga bati turabona mu mutwe hari ahantu hari masse noire kintu turabona ahantu hari masse noire ko ari kwadukurikirana kumbure batumva igifaransa ni iki masse noire ngo babona ikintu donc mu mutwe ikintu mu mutwe donc cirabura kiriyo yego hama muganga kandi Imana mumpezagire cyane docteur neurologue yitwa Ndayisaba Imana mumpezagire cyane yaramukoresheje yego bagize scanner ino ntivyarengaho yaransavye ati turashobora kugirisha scanner mu Rwanda tukaraba canke ijya ni MRI bayita yego apana scanner bayita yego hari ikindi ni MRI mengo nico bangiriye ndagenda ati urashobora kugirisha mu Rwanda tukaraba biri clair plus que ngaha niho rero nagenda mu Rwanda ndagirisha scanner barangirira nico kindi barampa CD ndayimuzanira nabo nyene baransigurira barambwira ko hariyo ikintu mu mutwe navuye mu Rwanda mbabaye cyane mvuye kugirisha scanner ndashika nawo nyene ndamuha aravyenterpreta arabiraba arabishira abandi baganga barabiraba ariko ntivyatevye naciye nsubira mu bitaro ndagwara cyane ndagwara gose nukuri kuko urumva ingwara yari ikuze ngira ngo iyo tumeur hama ashobye baragutomorera kubwira ko ufite tumeur yego arabimbwira n'ivyo bipapuro ndayimuha nyene nayo masede mugabo arambwira ko ivyo bintu adashobora kubivura ino dushobora kubivura no kuri ino umva byace bisaba kumbure kuba kugira operation mu mutwe byasaba ko ngo bagira operation mu mutwe ati rero ivyo ino hariho mugabo muganga yanyemereye ko yobingirira ino mugo yo muganga wundi aranka avuga ati oya
atoya byoba byiza ugiye mu Buhinde canke oja mu Nairobi ati aho noshobora kuvyemera ariko rero ico gihe naho nabonye gukora kw'Imana ico gihe nari ngwaye kandi nari mbabaye ico gihe isengero nsengeramwo barahagurutse nka kumwe bafata Petero nabo barahagurutse barasenga Imana yo mwijuru baransengera baraheba vyose ku bwanje barasenga Imana kandi Imana irabishura eka umuntu wese je yaransengera uwo ari we wese no mu mabiho wajomva nk'umuntu atanze umutwaro ati dusengera umuntu ameze ukuntu kunuko atananze je ndazi abantu benshi bagiye bashingira Intahe yego urabona ku mabiro haba hariho ama groupe de prière donc bagatanga umutwaro ngo basenga avuga ati niwe twasengera yari wewe urumva baratanga umutwaro ahantu hose bakansengera baransengera cyane barafatana amaboko baransengera nukuri barahevye byose ku bwanje ishengero yarahevye byose ku bwanje baransengera hama igihe kimwe hari umukozi w'Imana nyene turaja muri procedure yumva ko bari bambwiye ko ntegeza kuja kwivuza hanze turagerageza bati reka tugerageze urabona umuryango uragerageza kugira ushobore kuja kwivuza bakigerageza rero muri uko kugerageza tukirindiriye kugenda impapuro amahera ibintu byose haraje umukozi w'Imana aransengera cyane hama mu nyuma aragaruka arambwira ati burya wowe Imana yaragukijije ndavuga nti amen ikindi naco novugaho nari mfise ukwizera kudasanzwe amen nari mfise ukwizera jewe gutewe na kwa kundi wagiye ubona Imana ikora idasa mu buzima bwawe canke byari byatewe niki Imana yakubwira cagiye ati nzogukiza nongenda guhezegire niyagarutse ravugana uko kwizera ko ari kuvuye kuki ivyo byo ntabyo nari ncibuka yuko Imana yabwiye ko izonkiza navyo nibutse mugabo nari mfise ukwizera nkibuka Imana ahantu yankuye hariya igihe bangirira operation kuri wa mwana wa gatatu yego nibuka ahantu yankuye nibuka igicapo nabonye ndi muri reanimation kuko nari mfise igicapo ndafise igicapo ngendana ico gihe igicapo wakibonye mu buryo bwiyerekwa canke cyari igicapo kimeze gute ndi muri yo ntuze nyene reanimation yego wagize igicapo wabibonye mu ndoto jena nikanguye bijya umuntu ava mu bijya umuntu yikanguye yego nikanguye ndiko ndaririmba cyane ndiko ndaririmba numva abantu bari hanze ngo bariko baririmba indirimbo ya indi ndirimbo ivuga ngo nigitangaza indimo muri kantike numva nikanguye ariyo abantu bariko bararirimba baba infirmiere bari hakurya nikanguye yari niko ndaririmba rero ico gicapo cangumyemo yego numva nizeye Imana ndavuga Imana yankuye hari nonga hizohankura nukuri nta mpwemu ntubona ko nagwaye kenshi nta mpwemu y'urupfu yigeze nza mu ico gihe nta n'umusi wari muno yimvira wari wakomeye yego nta n'umusi wari munigeze nimvira ngo bega nopfa bega eka ariko numva umenga Imana izobikora amen numva umenga Imana izonkiza narumva mbabaye vraiment nari mbabaye hama rero arambwira ati buryo warakize habaye operation divine warakize ati kandi Imana igufise ku mugambi wewe uteruwe n'abantu benshi kandi ni Imana yumva gusenga ayo majwi yose ntiyo yibagira Imana ati warakize ni mugabo nashaka kuja Nairobi ntibashaka ngene Nairobi ngende kwivuza ati genda utembere ati naho kubujije basigenda utembere atere nta naho waruzi basigenda uharabe ati mugabo canke ategenda ugirishe control ati mugabo warakize hama n'umuvyeyi wanje wo kurushengero yarambwiye gutyo ati burya naho ugiye we Imana yaragukijije ati Imana yaragukijije genda gusuzogaruka ushingira nta Kristo numva bimbwiye abantu babiri ntanje numva nyene ndavyizeye mugabo undavye byari bya bindi nyene turere yari yayindi ibintu byari kwakundi nyene byari bigoye nyene kwizera nta nuwo nabibwira nabigize ibanga yego mukanda vuga nti Imana urihesha icubahiro harageze igihe rero ndagenda kwivuza
ndagenda i Nairobi nshitse i Nairobi nashitse meze nabi gose urabona nari meze nabi vraiment ndavyibuka gose ubuze ngo wari umeze nabi ni kuvuga ko wari waremvye ego nari naremvye nashobora nagendera kuri ku Kablanka ariko ndi muri aeroport y'i Nairobi ndabwira Imana ntimana ukaba witwa Imana nkaba narakumenye nk'Imana ukaba uri Imana dusenga ikumva urangirira neza ahantu nciye ngaramye nzohace n'amaguru abiri mvuga izina ryawe bariko baragusunika bidakunda kutambuka ntivyakunda ko namuka nagendera mu gasheze Holland ndagenda rero ndashika i Nairobi turashika kwa muganga shitse kwa muganga mugabo nukuri naho nyene satani yaragerageje kuko iryo joro hari ijoro rimwe banjanye mu ijoro hagati cyane naremvye gose tension hajemo tension biraduga diabete iramanuka ija kuri hasi cyane tension ija hejuru urumva yari intambara idasanzwe mugabo yari satani ariko agwanya igikorwa c'Imana yego ariko Imana mbona ukuboko kwayo naho irangirira neza babanza bavura ivyo ntibitaye ivyo mu mutwe babanje kuvura ivyo baraheze mu nyuma tuja rero muri ibi byari byanjanye byo mu mutwe bya tumeur dusubira mu maradiyo kugira ngo bangirire operation tugiye kugirisha scan baragira scan mugabo ahonye muri iyo minsi mvuye mu bitaro muri iyo minsi mvuye mu bitaro nari ivyo za diabete byaduze na tension narumvise muri jewe mvumengo numva uko ntahora numva mvumengo ndorohewe ukuntu ngasinzira kuko je sinasinzira batanteye ijya miti yo gusinzira nangeze kuri stade bantera ijya miti yo gusinzira sinashobora gusinzira kubera iyo douleur hama turagirisha rero scan bagirisha scan baravuga ati uko nta kintu tubona barampinyisha iyo ni scan yo mu mutwe bariko barakugirira bacabwa ngo nta nakimwe babona ngo nta nakimwe babona naratamvye aho hantu twagiye kwipimishiriza naratamvye barumigwa ndavuze induru ndavuze umuntu yaje agwaye uragiye barakugira iyo scan niyo scanner ati nta nakimwe tubonye ati ntaco tubona umunezero bamwinshi ntangura gukoma induru ahantu nyene hama ndatushira resultat umuganga yari yabintumye yego aravuga nawe agira amakenga asubira kuntuma iyindi scan ntiyashoboye kwizera oya izo resultat za mbere ko byo bari ntiyashoboye kubyizera ko ari byo baragira barapima vraiment sinzi ngira barahinduye uburyo bapimyemo ntabyonze basanga nta tumeur iri basanga nta tumeur ugira iri mu mutwe wari kuradukurikirana ubu n'ubushobozi bw'Imana uyu ngo arafise tumeur bagiye gupima barayibura ndasenza Imana nk'umukozi w'Imana nawe iyo ngwara yose iri mu buzima bwawe bayirondere bayibure Imana igukize uyu mwanya nyene mu izina rya Yesu Kristo wiconnecte kuri no ntahe ukubarondeye tumeur bakayibura mu mutwe abariko nawe iyo ngwara idasura kugaragara mu mubiri wawe mu izina rya Yesu Kristo amen ariko rero acagira umwete w'ubushakashatsi wo muganga yego vuga ati ntibishobokana n'ibintu ni bigute baca barampima donc iki cyose mu nyuma aravuga ngo arabona yuko afise ngo sinezite ngo amasinezite ngo phénoïdale bazita sinezite phénoïdale aranambwira ko mfise problème yo mu zuru yego yo mu zuru ryari bushe rero ni zuru ryari ribushe donc umva ryari zibiye ryari rizibiye ryari ikuntu ngo ryari bushe cyane niko ngo niko navutse ngo ryavutse ngo riri bushe mugaye izuru rimwe
umwengu umwe w'izuru hama rero ngo niyo problème ngo y'amasinusite phénoïde niyo niveau de sinus aha mu mutwe niho yasanze ngo hari kibazo mu nyuma rero niho yadesita kungira operation muganga ngira operation kugira zibure iryo zuru sinzi n'ikindi kintu yakoze ngaha ku masinus ariko tumeur ibipapuro naje ndabizanye nta tumeur hari harabaye operation divine kumwe Imana bikubwira ice ku bakozi bayo yuko bwina iro bigutembera k'Imana amaze kugukiza kandi urumva ni cakindi nyene Imana yakubwiye wa munsi utaruzi ko Imana ivuga kizogukiza ikagukorera itangaza mu nyuma rero urumva Imana irabikoze niho nicara nkibuka ivyo Imana yambwiye naho nyene navyibutse ijoro rimwe sinavyibutse uwo mwanya navyibutse ijoro rimwe yongera kubinyibutsa ko yarambwiye ko izonkiza ko yarambwiye ko izontwenza ko yarambwiye ko izompezagira Imana ivuze ngo izoguhezagira si mu buryo bugaragara nubwo wabuze umwana ntiwibaze ngo ukiguhe uwo mwana hari igihe kunezereza ikaguha ubugingo n'ubugingo ikindi kintu rero bisigura ko iyo tumeur itahabaye yarahabaye muga harabaye operation divine amen kuko abangwaje abambonye abansuhuje murabizi ngene nari imeze ariko Imana yarabikoze cyo genda vyibuka naraje kuraba ego ibyari imeze neza nuko rero byagenze Imana inkiza gutyo uburyo butangaje ku buryo jewe ngarutse yaba umukizwa yaba umukatolika yumvise ko nakize yashima yavuga ati yarakize izina ry'Imana rihagucubahira ati hari Imana mu ijuru amen kumwe Imana yavuga ngo uzokumva iyo nta ngo azoshima izina ryawe rero ndashima Imana ni Imana ikiza amen iyo batubwiye ngo Imana irakiza nukuri iyo batubwiye ngo yagiye ikiza abagore ngo bagwaye ubutinyanka ngo abana bo kwa yariro hariho nabandi bagore turi hano Imana yakijije haleluya uyu munsi urigishira ntaye kizima yego yaratwongeye ibitwenge iyo Imana ikuhezagije umunezero nta gisumbice gisumba abana benshi wovyara gisumba amahasa yoguha ariko ukumva unezererewe ubuzima ukumva ushima izina rya Imana rero ni Imana ikiza Imana ni Imana ikiza muyizera umuntu wese yobagwaye nta ngwari nanira Imana nta musonga Imana itokiza jewe nari nahora nibaze nti none birashika umuntu akaryama atamusonga yumva ndarumva umengo ni inzozi kubona wo ryama utamenetse umutwe rero Imana yarabinkoreye ariko nashaka nongere mbwira abantu si ukuvuga yuko je nanje nananiye urupfu sinananiye urupfu ariko nzopfa hageze satani hari ibintu yiba hari gihe twiba ubuzima ariko tuzopfa ruko hageze kandi duhejeje ico Imana yadutumye ngaha kwisi amen nashaka rero mbwira umuntu wari wese agira ivyizigiro uko bimeze kose Imana umuntu wese avuga Imana uko ayize kuryo kuntu twabonye bagenda bavuga ngo ni Jehova Jire ngo ni Jehova Rafa ni Rafa ni Imana ikiza nanje ndayita Rafa no munsi kuko nayibonye inkiza nawe ushobora kuyitwara Jire kubera yagukoreye igitangara ushobora kuyita izina iryo ari ryo ryose ushobora kuyita Shalom ko yaguhaye amahoro rero ndashaka gutera intege ntucike intege ivyo uri kurabona umusonga agenda wuzi umusonga wigise w'ibiro bitandatu na douleur y'umutwe tous les jours nokuri uwo musonga ubuwuzi ariko Imana ibikiza byose rero tuzopfa hageze abariko badukurikirana kumbura iyo umuntu abivuga sinzi arige bidatahurika ariko biriko biravugwa n'umuntu vyabaye ko bigira ubushobozi n'uburemere cyane wori kura dukurikirana mumvi Imana akoreye uno musavikazi wayo Donavine mama Brenda nawe uyu munsi Imana yashoboye gukora ivyo wawe none mama Brenda nakaye kajambo kanyuma ubwira bariko baradukurikirana muri ivyo vyose ubishize hamwe ni jambo rimwe canke abiri nigiki wo babwira mu ijambo rimwe Imana ni Imana kandi Imana irakiza tuyizere yego tuyizere Imana ni Imana ni Imana ikiza ni Imana igira neza muri byose na hose yego abariko badukurikirana niri jambo turangirije kiganiro cacu
imana ni imana. Avuze ngo imana ni imana kuvuga ngo nta kintu na kimwe gihwanye nayo, nishoboye byose, niyo muremyi w'isi n'ijuru. Nawe uyu munsi woyizera irashoboye kugukorera idasanzwe. Sinzi kumbura ko ataco uba wibagiye, sinzi. Ego muri ico gihe cyose ni urugendo mumva rutoroshe. Ego ni urugendo rw'umubiri wari ubabaye. Ndafise abantu benshi noshimira. Ego ndashaka gushimira umuntu wese yadugije akanwa ansengera. Ndazi ko ari benshi muri benshi. Ndashaka gushimira ishengero ryanje sirtu. Ndashaka gushimira umurongozi wanje, umuvyeyi yaturongoye ku ishengero. Ndashaka gushimira umuryango wanje, umushinga nayo wanje. Ndashaka kumushimira Imana yo mu ijuru. Ego Imana imugirire neza kandi muhezagire. Afise ukwihangana n'ukuri kudasanzwe. Yabanye nanje muri ibyo bihe ntigeze acika intege. Imana rero imuhezagire, shaka guhezagira nabo tuvukana bangire neza barangwaje. Imana yo mu ijuru ibahezagire. Ihezagire n'abantu benshi, ntuvuga benshi bangwaje, bandariye amajoro, bansengeye. Imana yo mu ijuru ibahezagire. Amen. Hamwe waca uri ku gatanda i Nairobi, uryamye ku gatanda genda kwishezura tutashobora gutambuka, mbega ubarasubiye muri controle, tubwire gatoya aho naho. Narinda kibagiye. Nagomba gushimana Imana kandi yangiriye neza. Narapfuyeho mpize umuhigo, ndavuga nti Imana ahantu naciye kuri shezerurante nzohacana ijambo ryawe. Ego igihe carageze rero ndasubira i Nairobi, ndagenda giye muri controle ngirirwa n'ubuntu. Nongera gukorera Imana. Amen. Twaragiye kuvuga ubutumwa i Nairobi. Ego ahantu turi kumwe n'umurongozi wanje. Nukuri nikigaragaza ko Imana ishoboye. Nikigaragaza ko Imana ishitsa. Twarahezaga ico gihe turatasha n'ishengero hariya i Nairobi ya CRG, turabasuhuza bose. Imana yangiriye neza, yaranshika ivyije. Imana ivuze ngo izonezereza. Sinari nzi ko yonkoreye ivyo nkongera ngasubirayo hahandi nyene hamwe wacana amarira, hahandi nacana amarira nkahacana amariba. Haleluya. Nukuri Imana yo mu ijuru ihabwa icubahiro. Rero mushikame mwese, na mushikame. Umuntu wese afise ikibazo, iyo Imana igomba kugukoresha rega ibikomeye igucisha akomeye. Mushikame. Ubu rero ndasenga Imana kugaruka kwanje suku busa. Ndashaka nayo ngushitse hari muhigo nawo nahize. Ego Imana ishoboze kubikora. Ego twoshaka kumenya nimba atari banga. Shaka kumbura ari banga, nimba mugatari banga uwo muhigo wari uwe. Umuhigo nukuyikorera. Nukuyikorera kuko nta mpamvu umuntu yogaruka. Ego ni benshi bagwaye gutyo barapfa. Jewe ndi mu bitari Nairobi nagwaranye n'umuntu agwaye ibintu bisanzwe ngo baje gukura mu icuma mu kuguru akomeye, njabona arapfuye. Baje kumukura mu icuma yigende. Nawe ufise tumeur mu mutwe. Nanje ufise tumeur mu mutwe. Ndyamye ngaho undi bamukuye mu icuma akomeye ngo yagize senyema nyinshi acarapfa. Rero vyampaye kuhindukiza ubwenge. Nimba uno munsi turiho dutambuka ku maguru abiri, tuyikorere. Nivyo muhigo numva ukuyikorera. Ego ibisigaye tuzovyongeko. Amen. Tukagomba dushimira Imana yakoze ibyo bintu bidasanzwe ku buzima bwa mwene data. Yaramukijije ibetangabo kenshi ishitse isezerano ryayo ku buzima bwiwiwe. Nawe uyu munsi uriko dukurikirana kumbura ufise ubugwayi, ufise ikindi kibazo kindi kana keje ubuzima bwiwawe. Imana ariko ashingira Intahe, uyizere nawe urashoboye kugukorera ivyo yamukoreye. Ijambo ry'Imana tugira ngo ko yararejo rikari uyu munsi kandi ko azokwamya. Yakijije Mama Brenda, niyo Mana nawe igiye gukora ivyawe, igiye kugukiza no kuguha Intahe mu buzima bwawe. Imana ibahezege cyane. Cenongera nshimire no mutumire wacu, mwakoze cyane kwitaba muri kino kiganiro. Ego kumbure ni waba ufise izindi Ntahe zini mu buzima bwawe nitwagutuma kumbwira uzotwitaba. Ego murakoze namwe, mwakoze kunyiyumvirako. Ego esaba umugisha. Imana ibahezege cyane. Shalom shalom, muhezegigwe mu banyu no mu byanyu. Murakoze.